Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu na yanyu Muhuza TV. Numwa tugiye kubageza amakuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru twarondeye umuco wayo natwe tukaba tugiye kuyabashikiriza. N'amakuru n'ubundi tuza kugaruka ku bagabo babiri bazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi n'abagabo bakoreye urwego rw'iperereza. Benshi rero baba bibaza ko aba bantu ari nk'abagenzi bicara bakumvikana abakwiye kwicwa, ariko nabo hagati yabo n'umucanwa ku rwego rwaho vyageze ngo umwe ahige uyundi maze amwice. Aba rero akaba ari Colonel Alfred Innocent Museremu ndetse na Ernest Musaba, bose baba abakozi b'iperereza bimwe biboneka. Aba rero amatati yabo yaje kuvamwo naho Colonel Alfred Innocent Museremu yoba yarahamagawe agasambishwa kuri uyu mugambi yariko ategura kwica Ernest Musaba. Reka tuyatangure muri Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho hari ivyavuzwe hagati ku nyinyurana riri hagati y'aba bagabo bompi, aho ico gihe Colonel Alfred Innocent Museremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati hamwe na Colonel Ernest Musaba yarajejwe iperereza rya gisirikare. Ivyo bapfa ico gihe vyari vyinshi kuko Colonel Alfred Innocent Museremu yagiriza Musaba ko amutwara akazi, ko yamwivye informateri, ko ariwe asigaye aronka amahera menshi y'iperereza ico gihe. Colonel Ernest Musaba nawe yagiriza Museremu ko abangamiye abakozi b'iperereza rya gisirikare muri ico gihe. Muri ico gihe rero muri ico kiringo Museremu yakorana cyane na General Gabriel Nizigama batazera Tibiya. Ico gihe nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, ivyatuma benshi bibwira ko Museremu ari we yegereye President Varisito Ndayishimiye. Colonel Ernest Musaba we yari yegereye cyane Reveriyano Ndikuriyo, aza gutangara asanze hari amakuru menshi yatanze kwa Reveriyano Ndikuriyo yashikira umukuru w'igihugu. Tubibutse ko muri ico kiringi iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu kunyuruza indiri z'abarundi atacamira, ivyanashavuza Museremu ko banyuruzwa urwego rwiwe rutabizi. Amabi Museremu we yaramaze Museremu we ico gihe muri aya matati yabo yarigeze guhamagarwa arasambishwa nk'uko nari mpejeje kubibabwira. Amabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu mwaka w'ibihumbi 2021 niyereye Colonel Ernest Musaba. Mu mpera za Kigara mu mwaka w'ibihumbi 2021 Musaba yarabogojwe n'umukuru w'igihugu. President Ndayishimiye yoba yarababajwe n'indiri z'abanyurujwe atabizi. Musaba nawe atangazwa no kumva ko atarabizi mu gihe we yarazi ko akurikiza amategeko y'umukuru w'igihugu. Colonel Musaba ntiyakurikiranywe mu butungane ku mabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu gihe yararirongoye, ahubwo yahawe ikindi gikorwa kidasanzwe cyo kuneka abansi ba President Varisito Ndayishimiye binyegeje mu nzego z'igihugu. Colonel Musaba uyu akaba ari mu bari bagize iperereza ryigenga rya President Varisito Ndayishimiye. Iki gikorwa ca Colonel Musaba catumye President Ndayishimiye amenya ko hoba hariho umugambi ugeze kure wo kumutembagaza. Zimwe mu ndongozi z'igihugu zoba zateguye kwankisha abanyagihugu President Ndayishimiye babicishije mu kwankishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu afata gutyo akaboneka ko ataco amaze, n'ibindi vyose tuzogarukako. Abo Colonel Musaba yaneka nabo ntibarabana, ico gihe baramumenye. Niho rero hoba haravuye umugambi wo kugandagura Colonel Ernest Musaba, umugambi washinzwe Colonel Alfred Innocent Museremu nk'uko amwe mu masoko ico gihe yabimenyesheje. Colonel Alfred Innocent Museremu yarazwe cyane ko yari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni ubwo yari yateguye gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Burya benshi bumvise ivyo gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bumva ko ari ibintu vyoba vyarizwe ko mu mwaka w'ibihumbi 2022, ariko ni ibintu vyoba vyarateguwe kera kugeza naho Varisito Ndayishimiye ubwiwe yishirira ko abakozi baneka abo bandi bavuga ko batari ku ruhande rumwegereye. Alfred Innocent Museremu
nawe yarakuwe mu mabanga yo kurongora iperereza hagati mu gihugu acabwa kuraba iperereza ryo hanze y'igihugu, gutyo nawe yatswe ububasha n'ubushobozi. Ibi akaba yarahinduriwe aya mabanga ari uko hamaze kumenyekana umugambi ko yari yateguye kurasa Colonel Ernest Musaba. Mu mabanga yahorana Museremu ico gihe yasubirijwe n'umwizigirwa Perezida Ndayishimiye na Musaba ariwe Colonel Aloys Sindayihebura. Colonel Aloys Sindayihebura ico gihe nawe yarahejeje gusubira General Gabriel Nizigama batazira tibya mu kibanza c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva ahinduriwe amabanga ico gihe Colonel Fred Museremu ntiyari akiboneka ku biro bikuru vy'iperereza. Abakorewe bavuga ko batazi ivyo arimwo, gusa amakuru yemeza ko yaramaze iminsi arenguswa kwisigura ku bijanye n'uwo mugambi woba wari werekeye igandagurwa rya Colonel Ernest Musaba. Impande zompi ngo zoba zari zimaze kumenyana. Tugiye rero kugaruka kwinyinyurana ryabo bakiri mu iperereza. Ico gihe muri Kigara mu mwaka w'2021 kugenekerezo ya 2023 nibwo hagiye habona amakuru ko hari hamaze iminsi hagarikwa abasirikare bakora canke bakora n'iperereza rya gisirikare. Ubundi murwi wari ubangamiwe n'abasivili bahora baha amakuru iperereza ry'igihugu, abo bita aba informateri, bakaba barahinduye baja gukorera iperereza rya gisirikare. Ihagarikwa ry'abasirikare Lieutenant Colonel Benoit Barungura na Adjudant Chef Aristide Segaterama bari begereye iperereza rya gisirikare bafashwe muri Nyakanga umwaka w'2021 amarindwi zitatu bapfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Aba basirikare batatu bo mu iperereza rya gisirikare boba barapfungiwe muri documentation ico gihe. Benshi bakaba bibaza ico iperereza ryapfa na documentation muri ico gihe. Muti bigenda gute ngo abakozi b'iperereza rya gisirikare bafatwe bagirizwa kunyuruza abantu, kandi iperereza nayo urwego rw'iperereza narwo imaze imyaka 6 inyuruza abantu? Ivyo akaba ari kimwe mu bibazo vyibazwa ko cari mu mwaka w'2021. Kuva iperereza rya gisirikare ritanguye, umurindi udasanzwe wo kunyuruza abasivili ishavu riraniga muri yanize kwa Alfred Innocent Museremu yarajejwe iperereza mu gihugu hagati. Ubwo mbere bwo abona ko iperereza rya gisirikare ryaje kumuvogera mu mabanga yiwe, ica kabiri we yabona cyamubaje n'ingene abasirikare banyuruza abantu mu ntara atarundi rwego na rumwe babimenyesheje, maze abatwara iperereza mu ntara n'abapolisi bagasigara baragirizwa ivyo batazi. Ica gatatu cyaba cyarababaje Colonel Fred Museremu gusumba n'ingene iperereza rya gisirikare ryakoresheje amafaranga menshi mu kugura abadasanzwe batanga amakuru mu iperereza, abo bita informateri, maze barabahindukiza ntibasubira gutanga amakuru mu iperereza ryo hagati mu gihugu, ahubwo bakaja bayarungikira iperereza rya gisirikare. Iki naco kiri mu vyatumye Colonel Fred Innocent Museremu ashaka kwica Colonel Ernest Musaba. Wene wa mugani w'ikirundi ngo uwukurusha ibijumbu agutwara imbwa. Ica kane Museremu yapfa n'iperereza na Colonel Ernest Musaba ni inyungu z'amafaranga batwara n'abakora izo nzego bakura mu biturire n'ubusuma. Ngo none ayo mafaranga adasanzwe iperereza rya gisirikare ryakoresheje mu kunyuruza abantu yavuye hehe? Ngo aho inzovu zibiri zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara. Habayeho ihagarikwa y'abajejwe gutanga amakuru mu iperereza. Muri iryo yinyurana ry'inzego zijejwe kugendereza ba informateri nibo bahagorewe. Abatari bake barafashwe barapfungwa mu iperereza bagirizwa ko bahemukiye documentation mu guheba kuyiha amakuru bakaja gukorera iperereza rya gisirikare. Hari amakuru yavuga ko hoba hariho n'abishwe muri abo ba informateri. Abo amazina yabo yashoboye kuja ahabona harimo nka Jean Bosco Nibitegeka batazira Bujiginya yakoreshejwe n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza Jean Marie Vianney Badagomba muri Nyakanga umwaka w'2021 n'abandi. Uyu Bujiginya yaramaze kumenyekana kubera ubutumwa basanze mu telefone yiwe aho yandikiranye na Braddock bijanye n'inyuruzwa rya Badagomba. Bujiginya yarapfunzwe ajanwa mu Mpimba, ariko ico gihe akaba yarasohowe Impimba asanzwe mu iperereza aho
aho yapfungiwe igihe kirekire. Uyundi yamenyekanye ico gihe yapfungiwe mu iperereza n'umwe informateri yitwa Nyandwi Innocent wo mu Kanyosha yahoze muri FNL mu ntara ya Cibitoke. Haravugwa uyundi muformateri yahafatiwe kandi akekwa ko yoba yaramaze kwicwa. Abo bose rero bazira ko bahoze bakorera iperereza rya Museremu mu nyuma bagahindura bakaja gukora iperereza rya gisirikare ryo ryari risanzwe rirongowe na Colonel Ernest Musaba. Aha rero niho hoba haraturutse indyane hagati ya Alfred Innocent Musiremu na Ernest Musaba, uruhigi rugatangura ku mpande zompi, mbere n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibindi bihangange bikinjira muri ico kibazo, aho vyari vyamenyekanye ko hari umugambi wa Colonel Alfred Innocent Musiremu wari uhari wo kugandagura Colonel Ernest Musaba, yanakoreshejwe mu kurondera amakuru y'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi navyo tukazobigaruka ko fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utaje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru yacu bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuca bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbese igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhezagirwe.